ibyo Imana yasezeranije irabitanga icoshika cose. Kuko icishimikizo cacu kigumaho ibyo yasezeranije, ibyo yasezeranije izobitanga. Ibyo bigumaho ibihe byose mwene data, nubwo ibintu byose byozimangana, inyenyeri zo kwejuru, ibyo Imana yasezeranije bigumaho. Ibyo Imana yasezeranije mbere no mu gihe c'umubabaro n'ivyago biguma bifise agaciro. Ibyo Imana yasezeranije bigumaho. Ibyo Imana yasezeranije izobitanga. Nubwo inyenyeri zimangana, ibyo Imana yasezeranije bigumaho. Ibyo Imana yasezeranije bizoguma ari iby'ukuri ibihe byose mu biganza by'Umukiza. Tuguma tuzi neza ibyo yasezeranije ntibipfa. Ibyo Imana yasezeranije irabitanga. Nubwo ibintu byose byorengana, ibyo byo biguma bifise agaciro. Ibyo Imana yasezeranije mbere no mu minsi ibintu byose biba binyiganyiga, izotanga igitsibo c'intsinzi, igitsibo c'ugororoka, izogihabanisha. Ibyo Imana yasezeranije ibyo biguma bifise agaciro. Ibyo Imana yasezeranije biguma ari iby'ukuri ibihe byose. Atsa umuriro wawe mwami mu mutima wanje, wake Mukiza nkunda ku bwawe. Ibyo mfise byose bibe ku ruhande rwawe, nzigamira mu biganza byawe. Soko y'ubuzima, soko y'umunezero, umurikira mwiza mu bugingo bwanje, ukishura isengesho ryanje, umfasha mu mubabaro wanje. Yesu umukiza wanje, umukiza, umwami wanje, Imana yanje. Unzigamire igihe Satani amereye nabi, uri umukiza, ukiza urupfu n'icaha. Mbere no mu mwijima w'isi, ijambo ryawe ryaka nk'umuco mwami. Gumana nanje, soko y'ubugingo, soko y'umunezero, wamurikiye umwijima mu bugingo, wari mu bugingo bwanje. Wumva wishura isengesho ryanje, unkiza umubabaro wose. Yesu umukiza wanje, umwami wanje, Imana yanje. Vuba
hazokwakaka umuco uraho w'Imana. Nezererwa bwingo ntucike intege, hagarika kwidodomba, wumvikanishe indirimbo z'ishimwe. Nezerwa mu kwizera kuko umwami araje vuba. Soko y'ubugingo, soko y'umunezero, wakuyeho umwijima mu bugingo bwanje, wishura isengesho ryanje, umfasha mu mibabaro yanje. Yesu umukiza wanje, umwami wanje, Imana yanje. Soko y'ubugingo, soko y'umunezero, wakuyeho umwijima mu bugingo bwanje, wishura isengesho ryanje, unkura mu mibabaro yose. Yesu umukiza wanje, umwami wanje, Imana yanje. Mwaramutse bene data n'abashiki banje, bikomeye ndabaramutsa mwese mu izina ry'igiciro ry'umwami Yesu Kristo kubwo igikorwa c'Imana kwa Mungu mu gatondo. Na mwebwe abari ku murongo turabaramutsa namwe muri ubwo buryo nyene, mu buryo bukomeye cyane cyane. Turashaka kwipfuriza ikaze abashitsi bacu bavuye mu Budagi bwose no mu Burayi bwose, n'abavuye mu Burusiya. Hano turafise Mwene Data Vladimir na mushiki wacu Lima wo mu Burusiya. Muri kino gitondo umwami aduhezagirire hamwe, ico cifuzo cacu. Mwene Data Thomas agiye ubunyende kuririmbana natwe indirimbo zimwe zimwe. Ubwa mbere ndashaka gutanga intasho za Mwene Data Emmanuel ari mu Bwongereza, aba mu Bwongereza, akaba mu buryo budasanzwe akorera mu bihugu byo mu Barabu, mu Buhinde no mu bindi bihugu. Ari mu rugendo, asaba yuko bamusengera kugira ngo dusenge, kugira duce ikoraniro mu biganza by'umwami. Data uri mu ijuru, twese hamwe turakubwiye ngo urakoze kuba mu buryo bushasha dushobora gukorana hano mu izina ryawe. Tugirira icizere ijambo ryawe, kuko haravugwa mu ijambo ryawe ngo aho babiri canke batatu bakoraniye mu izina ryawe uri hagati muri bo. Mwami, si uko gusa twumva ijambo ryawe gusa, ariko ushobore muri twebwe kwemeza ijambo ryawe, kandi ushobore gukora ico wasezeranije nk'uko twabyumvise mu ndirimbo. Ibyo wasezeranije ushaka kubiduha, kandi ibyo nabyo dushaka kubyakira. Ibyo wasezeranije turashaka yuko watsa umuriro, yuko ushobora gufata imitima yacu ukaba muri twebwe biciye muri mwemu wawe, kandi ukuzura byose. Ego mwami, rema icuka ico uza kwiyumvamwo neza kugira ngo uhezagire abo bose bari ku murongo. Turugwaye gino koraniro mu biganza vyawe, tugusabye umugisha wawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kadutangurane n'indirimbo ya 17 muri iki gitabo c'indirimbo, indirimbo ya 17 ngo Yesu ankwegera ku musaraba aho isoko idudubiriza. N'umurongo wa 17 ku hafi y'umusaraba.
ku ndirimbo ya kabiri turahimba iya 29 o mukiza mwiza mwami wanje 29 mukiza nkunda Yesu mwami wanje Mana yuzuye urukundo yuzuye ubuntu muri wewe niho ninyegeza gitandara c'ukwizera kwanje ndondera ubutabazi mu nyonga hawe muri wewe ndahihisha gitandara c'ukwizera kwanje mu gihugu cumye
Amen. Ndiyumvira yuko bose no mwizi ndirimbo tuzanira umwami wacu amashimwe, tuvugamwo ugushima kwacu ko yadukijije, ko yaguze yarishe ikiguzi ku bwacu ku musaraba igorogota, kandi dushobora kuvuga tuti byararangiye. Intsinzi yiwe niyo ntsinzi yacu. Turashima kubwo ibyo twumvise ejo ku mugoroba mu Baroma 12, ariko no mu byabaye ku musozi Moriya hariya aho Aburahamu yagiriye icizere Imana, arayizera, hanyuma agaragaza ukumvira kwiwe ku Mana. Hariya niho Imana yacireka urusengero rwubakwa, aho inyuma yaho uko ariko biri no mu gihe cyacu ko Imana yubaka ishengero ryayo aho bayizera, aho bayigirira icizere, aho baba bumvira ijambo ryayo, aho niho yubaka ishengero ryayo. Ntidukeneye kuraba ngo turabe ngene ubwo rusengero rwubakwa. Dufise igikorwa c'Imana mu gihe cacu dushobora kuraba ko hanyuma tukagira icizere umwami. Kandi turashima rero kubwo ugukankamirwa, ugukosogwa, ugukangirwa mu Baroma 12. Hari urutonde rw'ibintu ubwo dutegerezwa kwitondera, kandi ibyo dukwiye gukora ni ivyanditswe ku murongo wa mbere ngo twitange twihe umwami nk'ikimazi kizima, nk'uko twabiririmbye kandi twabyumvise no mu ndirimbo. Yatwihaye we nk'ikimazi, natwe ashaka kuba adufise turabiwe byuzuye. Ni nyuma yaho niho ibisigaye bishobora gukorerwa muri twebwe kandi bigasohoza. Nyene muri ico gice ca 12 birabonekana, kuko haranditse ngo umwe wese abone uwundi ko amuruta. Ntibishoboka kuri twebwe ubwacu. Reka tube ngo dukomere mu mpwemu, ibyo ntishobora kuva kuri twebwe ubwacu. Ariko bwa mbere bibanza ku masezerano y'igitangaza yaduhaye kugira kamere dusangira n'Imana. Hanyuma nimba Imana ishize kamere kayo muri twebwe, ikaberamwo kamere kayo, aho rero atakwihata kwacu biciye kuri kamere k'Imana karimwe namwe mu yera, turashobora kubaho tutihata, byanditse mu Baroma 12, kuko Imana iba yadushoboje, niyo iturongora, niyo irema ubuzima bwayo na kamere kayo muri twebwe ikaduhindura. Ni kubw'iyo mpamvu rero tuza muri kino gitondo ntibihagije kumviriza ijambo ry'Imana, dutegerezwa no kuribamwo, tukagiramwo umwimenyerezo, tukarishira mu bikorwa.
hanyuma tukifuza kuba mu by'ukuri muri ibyo bintu twarabyumvise ejo bivugwa mu isengesho, atari uko gusa tuza hano ngo twumvirize ngo hanyuma tugende. Oya, dutegereza twese kuja mu masengesho nk'umuntu umwe, tukugurura umunwa hanyuma tukavuga mu masengesho yacu ibyo Imana iba yavuze mu ijambo ryayo, tukamubwira ati mwami rema ibyo muri jewe, bireme muri jewe, kandi tumubwire ngo urakoze mwami yuko wamaze kubikora. Kandi sinkeneye gusubira inyuma rero nk'uko nari naje, ariko uri hagati muri twebwe kugira ngo wemeze ijambo ryawe. Hamwe n'ico cifuzo turashaka koza rero twumva ijambo ry'Imana bitameze nk'uko Imana ntizoshobora gukorera muri twebwe nk'uko ibishaka. Kandi nivyo navyo ibyo nivyo tuvuga mu masengesho yacu. Iyo tuvuga tuti kugomba kwawe gushika, nashaka kuvuga nko gutanguza gusoma muri Matayo igice 17, ubutumwa bwiza bwa Matayo 17. Duhereye ku ntango muri Matayo 17 murongo wa mbere. Ubutumwa bwiza bwa Matayo 17 dore ku murongo wa mbere. Iminsi 6 ishize Yesu ajana Petero na Yakobo na mwene nyina Yohana abadugana igisozi kirekire ari bonyene. Ahinduka ukundi imbere yabo, mu maso hiwe haka nk'izuba, impuzu ziwe zera nk'umuco. Maze Mose na Eliya barabonekera bavugana nawe. Petero abwira Yesu ati mugenzi mwami, bitubereye byiza ko turi hano, niwabigomba ndaca insago 3 hano, rumwe rwawe, urundi rwa Mose, urundi rwa Eliya. Akivuga haza igicu gikayangana kibatera igitutu, kandi ijwi riva muri nyagico riti nguyu mwana wanje nkunda akampimbara nimumwumve. Abigishwa bavyumvise bubama hasi baratinya cane. Yesu arabegera abakorako ati mve hasi ntimutinye. Bunamuye amaso ntibagira ubundi babona atari Yesu wenyene. Amen. Gushitsa hano iri jambo, mbega ikintu cabaye c'ubushobozi aho ku musozi. Hanyuma Petero hano ku murongo wa 4 aravuga ati ni vyeza ko turi hano, niwabigomba ndaca insago 3. Ndaza guca insago 3, rwe rwawe, urundi rwa Mose, urundi rwa Eliya. Ubukozi bwagarukanye Abisirayeli ku mwami. Mose yasohoye ubwoko bw'Abisirayeli abakura muri Egiputa. Petero yumvise neza ari ngaho, yashatse kubaka ayo mahema 3. Iyo rero twiyumvira mu gihe cacu, na twebwe dufise ubukozi bubiri twaronse mu gihe cacu, turashobora kuvugana na Petero atuti natwe twokunze kuba dufise abakozi b'Imana bakiri hagati muri twebwe, ariko kwari kugomba kw'Imana muri kino gihe yuko batakiri hagati muri twebwe. Ariko ntibijanye nanone yuko twosha twubaka amahema 3, ariko umwami yaduteguriye amazu, kandi yaravuze ngo nzokubaka ishengero ryanje. Rero muri iyo mvugo nyene arongera aravuga ngo ntimutinye, girira icizere Imana, mwizere Imana nanje munyizere. Ibyo rero bifise agaciro kuri twebwe uyu munsi ngo tugire icizere umwami, hanyuma tumwumvirize, hanyuma gusa tumuhanga amaso. Hano atoko tuvuga ngo turafise hano ihema rya Mwene Data Ewald, ngo turafise n'indi hema ngo rya Mwene Data Frank, ariko ubwo bukoze bwatugarukanye ku byanditswe, bwatugarukanye mu ijambo, bwatwigishije ukugomba kw'Imana kugira ngo biciye ku buntu bw'Imana dushobore kwakira ijambo ryashuwe biciye kuri mwe mu yera, hanyuma tugire ubwo rufatiro
hanyuma uwo petero nyine akagaruka ku ico cyumviro yagize uwo mwimenyerezo, hanyuma akavuga ati agasura gutanga ibyo nashaka bivuga ibyo muri Petero wa kabiri rimwe, muri Petero wa kabiri igice ca mbere asubira gutanga akavuga ibijanye n'ivyo byari byashitse. Ni ku murongo wa 16 muri Petero wa kabiri igice ca mbere 16 muri Petero wa kabiri igice ca mbere umurongo wa 16 hano haravugwa kuko tutakurikiye imigani yaremwe n'akenge hamwe twamenyesha ubushobozi bw'umwami wacu Yesu Kristo no kuzoza kwiwe, ariko nuko twiboneye n'amaso yacu icubahiro ciwe gihambaye, kuko yahawe n'Imana Data wa twese ishimwe n'ubwiza, aho ijwi rivuzwe n'ubwiza bukomeye cyane ryamushikako rikavuga ngo nguyu umwana wanje nkunda akampimbara. Iryo jwi twaryumvise rivuye mu ijuru aho twari kumwe nawe kuri wa musozi wera, ariko turafise ijambo ryavugishijwe ryarakomejwe kurushiriza, mugira neza ko murishira ku mutima ni nk'itara ryakira ahacuze umwiza rigakesha ijoro rikageza aho ikinyenyeri co mu gaturuturu kizobandurira mu mitima yanyu. Amen. Ico kinyenyeri co mu gaturuturu ni umwami wacu nk'uko biri mu byahishwe Yohana 22:16. Petero yasubiye gutanga bya bindi hano, hanyuma akagenda agashika kure akavuga ku murongo wa 19 ngo ariko dufise ijambo ryavugishijwe ryakomejwe kurushiriza, tubaye mu gihe c'ubuhanuzi. Mwene Data Branham yakunze kuvuga ngo umuco waserutse ku mugihe c'akagoroba, natwe dufise iryo jambo ry'ubuvugishwa. Abandi nabo bafise ibikorwa byabo, amakoraniro yabo, bakora ibyo bashaka, ariko ubutunzi bwacu ni ijambo ry'Imana ryashizwe mu mitima yacu, dushobora gutega amatwi. Kandi ibyanditswe muri Matayo nabyo, muri Matayo 24, muri Luka 21 bariko 13, aho haranditse ibijanye n'ibihe byerezo, akavuga ku murongo wa 14 muri Matayo 24 ngo iherezo rizoza nyuma yuko ubutumwa bwiza buzamaze kuvugwa mu isi yose. Turashobora gutahura ivyo iyo rero habazwa ngo ninde mukozi w'umwizigirwa w'ubwenge shebuja yashize kubo mu rugo rwiwe. Turashobora gutahura n'ivyo ivyo nabyo tugatahura n'ivyo umusukoni uwo uzotegereza gututuza, ni kuvuga ko Israeli izogoroka mu gihugu cayo. Turashobora gutahura yuko muri Maraki 4:5 umuhanuzi Eliya yasezeranijwe imbere yo kugaruka k'umwami. Iyo rero tugiye mu gitabo cy'Ibyahishwe Yohana, umwami ugishurwa ko umwami Yesu Kristo, igitabo cyose ntikigimatanije, ariko ibimatanije byaramenaguwe byose turabiheshurirwa. Aho rero aravugwa guhera ku ntango, akavugwa ngo ahigwa abasoma n'abomva, hanyuma bakitondera bakazigama amajambo y'ubwo buvugishwa yo muri ico gitabo. Hanyuma mu gitabo ca 22 naho hacavugwa, ni muri Ibyahishwe Yohana 22 ngo ahigwa abomva amajambo y'ubuvugishwa kuko igihe cyo gusoza kwavyo biri hafi. Hanyuma haravugwa ibyo dutegereza gukora, ngo wezwa ugorotse abandanye agororoke, wezwa abandanye yezwe, n'igihe cyo kwitegura nico turimo. Kandi ibyo twarabimenye yuko tubaye muri kino gihe kiri imbere yo kugaruka k'umwami, dutegerezwa kwitegura, kandi n'igihe gikomeye. Muri mu butumwa bwa nyuma duheruka kumva, Mwene Data Frank yabwiye kubasigaye, abazoba basigaye, bazohusha izamugwa, batari bafise umugabane mu izamugwa.
ibyo byari bikwiye kuba biri mu cyifuzo cyacu, kuba tutari gusa mu bari bumvirije ariko mu bashize mu bikorwa ijambo bumvirije mu kwizera, hanyuma umwami abo bakaza gusaba umwami yuko ibyo bumvirije bicika iby'ukuri igihe azoba agarutse. Mu Baheburayo 10 aranditswe ngo hasigaye igihe gito hanyuma hazoza ukwiye kuza, ariko imbere yaho haranditse ngo turakeneye ukwihangana no gushishikara kugira ngo tube mu gusoza kw'amasezerano, inyuma y'uko tuba twamaze gukora ibyo Imana igomba. Ibyo Imana igomba kuri twebwe n'ibiki turashobora kubisanga mu Bitesalonika. Ibyo Imana igomba no kwezwa kwacu Abitesalonika ba mbere 4 uko atamuntu bifise ntawe ushobora kubona umwami. Nico gituma bijanye no kwitegura kwacu, kandi no mu Baheburayo 10 arafatira ku kuba yuko ntidukwiye kubura ngo duhebe amakoraniro yacu igihe cyose tubona ukuza k'umwami kwegere ukuza kwiwe kuri imbere y'umuryango kuri hafi cyane. Kandi haravugwa nk'aho menga ngo byabaye akamenyero kuri mwebwe bakoraniro oya ukwizera kuva mu butumwa, kandi ubutumwa buba bwavuye mu ijambo ry'Imana. Nico gituma turakwiye gukorana tukegerana tukumviriza ijambo ry'Imana turi imbere y'Imana, ariko inyuma yaho naho tukaja mu masengesho, hanyuma tukakira ivyo duhejeje kumviriza mu butumwa. Iyo niyo mpamvu yo kubaho kw'igikorwa c'Imana, kandi ahimbazwe umwami mu ndirimbo ivyo navyo bigize umugabane mu gikorwa c'Imana, kuko ivyo Imana yabiremye muri twebwe. Na Yakobo nawe arabivuga ko ngo dukwiye kuba abihangana nk'uko umubivyi umurimvye, kuko kuza k'umwami kuri hafi. Akavuga ngo ntimwidodomberanire bamwe ku bandi mbere n'abashiki banje, kuko umucamanza ari imbere y'umuryango. Umucamanza niryo naryo ni jambo neza neza ridutumbereye ku iherezo, atari kwidodoba no kwidoga ngo tube duhanganye bamwe ku bandi. Petero aravuga ngo iherezo ry'ibintu byose riri hafi. Rero mube abatekanye nk'abakomeye mudahugumba kugira ngo muje mu masengesho, ngo hejuru y'ivyo mugire urukundo rukomeye kuri bamwe ku bandi. N'ivyo navyo ni by'ingirakamaro, atari uko umwami aje ntitwuba twiteguye, ariko nk'uko twabyumvise umwami ashaka kurema muri twebwe ibintu byose, ntitukibayeho mu mwijima kugira ngo umunsi w'umwami ukugaruka k'umwami tugwe ko nk'umutego. Ariko turabana b'umuco, turashobora kwambara rero ibigwanishwa byose by'Imana nyuma tukagwanya umwansi. Turashobora no kugira icizere yuko nitwe twagenewe kurakigwa, ariko twagenewe agakiza biciye mu mwami wacu Yesu Kristo. Nico gituma haranditse kandi mu Bikorino ba mbere 1 ngo twebwe ngo nta mpano nimwe y'ubuntu tuzobura abarindiriye kuza k'umwami Yesu Kristo. Uko ariko byanditswe ngo ni Bikorino ba mbere 1 dushingiye mu ijambo twatungishijwe muri byose. Umwami yaradutungishije mu nyigisho, mu masezerano, mu bintu byose yagiye aradoha. Ariko ubu rero bijanye no kumenya yuko dukwiye kugenda imbere mu kwizera, tukaja imbere tujanye n'umwami, ntidusigare inyuma, kandi dukwiye kugira icizere umwami, hanyuma tuzigame ijambo ryayo. Dushaka kugira ivyo bintu, dushaka kugira kamere k'Imana, umugabane kuri kamere k'Imana. Dushaka ko umwami aronka ibyo afitiye uburenganzira mu mwe wese muri twebwe, kandi ishengero ryiwe rikabagaragazwa, rikabibonekana neza muri kino gihe. Ivyo birebwa muri twebwe muri kino gitondo igihe tuza kumva ijambo ryayo. Biranditswe muri Korino ba mbere 10 kubiraba ubwoko bwa Isirayeli bose barasohotse bajana n'umwami hamwe na Mose. Natwe twarasohotse, twari munsi y'igicu, twamenye ubukozi bw'Imana. Ariko hanyuma abantu bamenye mu gihe cya Mose ubukozi bwiwe hariho kwidodomba, kandi ibyo ntibyanezereza umwami. Iyo ni inyigisho kuri twebwe uyu munsi. Ntibihagije kumenya ubukozi, dukwiye guhagarika ibintu byose bidahimbara umwami. Kandi ibyo biranditse nko kugabisha kuri twebwe abantu bageze ku iherezo ry'imisi. Mwene Data n'abashiki banje, nk'uko mu Ubutumwa Mwene Data Frank havugwa ngo ntabe kwidodomba, ntabe kwidoga, ariko tube abantu bashima. Twamaze kumva mu ndirimbo ugushima ko bintu byabaye ku musaraba igorogota kubwakiza gucungurwa, no gushima yuko dufise ijambo ry'ubuhanuzi. Rero ntidukeneye gutinya,
ngo tugire ubwoba ku byo umwami adusaba, ariko dushobora kumugira icizere ashobora kubitanga muri kino gitondo, kandi ntitugende rero ntidutahe nk'uko twaje, ariko tuze kugenda twanose ibyo yaduteguriye muri kino gitondo. Turashaka twese hamwe guhaguruka duhe amakoraniro umwami. Mwami mukundwa, twese hamwe turakubwiye ngo urakoze, twagiriwe ubuntu imbere yawe, waretse tumenya ukugomba kwawe, wasohoje ikimazi ku bwacu igorogota. Ntituri abasabiriza, turi abana b'Imana, turi abaragwa b'Imana. Nawe data uradutoza indero, uraduforoma kugira ngo tuve mu ishusho yawe, kugira ngo biguhimbare. Nico gituma muri kino gitondo naho twizanye kuri wewe, turagusabye mu buryo bushasha ngo ugomba kwawe kube muri twebwe uyu munsi, ugomba kwereke muri twebwe biciye ku ijambo ryawe. Ntitube gusa twumvirije ijambo ryawe, ariko ushobore gukora ibintu byose muri twebwe, ubisohoze muri twebwe, kugira ngo ntitugende nk'uko twaje, ariko dushobore kuvuga ngo ibyo byasohoranye natwe. Amasezerano yose ni ego, ni amina. Wewe biciye kuri twebwe ku bw'icoro cyawe. Ibyo rero turabyizera, nicyo turiko turaraba ko turagushimira yuko tugifise ijambo ry'ubuvugishwa, kandi yuko ntidukeneye kubaza abantu, ariko waduhishuriye ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe riratuvugisha, kandi ijambo ryawe rifise byose ritubwira ibintu byose, niryo risohoza muri twebwe ico riba ryarungikiwe. Niko bw'iyo mpamvu tukugira icizere, kandi turagushimira uri kumwe natwe, kandi uyu munsi turaba kuri wewe. Turagusaba ngo uduhezagire hano muri kano karere, uhezagire no mu isi yose abari ku murongo, ubane na bene data bose b'abakozi mu makoraniro yose, ushobore kutuzana kugendera ku ntambwe imwe mu isi yose, dushikira intego muri uko. Turizera yuko kugaruka kwawe kuri hafi cyane, kuri ku muryango. Turagusabye ngo tube twiteguye igihe uzo kugaruka kubw'ubuntu bwawe. Turabyizera n'imitima yacu yose yuko twiteguye, kandi ko tuzogira umugabane w'izamurwa. Tugira icizere no muri kino gitondo naco, mu izina rya Yesu Kristo turagushimira, amen. Guhimbazwa no gushimwa bibe iby'umwami, niyo merekezo yacu y'ibihe bidashira, yuko tuzoba hafi y'umwami uyo uwaducunguye akadufasha gushika hano. Azobana natwe gushitsa ku iherezo nk'uko yabisezeranije. Nk'abantu ibyacu biba bivana n'ubufasha buva ku Mana guhera ku ntango gushitsa ku iherezo, kandi nta kintu na kimwe ari icukuri nk'ijambo ry'Imana. Kandi imvugo ijambo umukiza wacu yavuze ngo atajewe ntacyo mushobora gukora mutafise. Mu bwambi bw'Imana nta kintu na kimwe gishobora gukoreka umwami atarimo, kandi n'ibikoretse atarimwo nta gaciro na kamwe bifise, nta kamaro na kamwe bimaze. Mu bisanzwe biba bikorewe by'imfagusa, ni kibaye kizibira Imana. Niyumviriye kuri ibyo igihe Mwene Data Schmidt yasoma ijambo, kandi ibyo Paulo yabayemwo hariya, abagenderera Ubugiriki bubaha Imana bagenderera iyo Atene, ngo mukuru w'Ubugiriki k'uwo musozi wa Ares, n'umusozi Ares. Hariya hariho igicapo kinini aho Paulo yagiriye inama. Nanje naragiyeyo na jewe ubwanje, naduzeyo nk'inshuro 2 canke 3.
turashobora kujayo ukagenda n'amaguru uvuye hagati mu gisagara. Ndibaza yuko twese twaba twaragiyeyo rimwe tuvuye muri Israeli, niba nabyibuka neza. Ariko icumviro canjemwo ni iki: Paulo yari afise ikintu by'ukuri cyo kuvuga, yarazi ibyo yaba ariko aravuga, kuko yavuga uwo yari yaramuvugishije. Aho niho hari ibanga ryo kuvuga ubutumwa kw'ijambo. Ntidushobora gukora ikintu na kimwe mu bwami bw'Imana kubwo wumvise bivugwa. Umwami ategerezwa kuba yavuze nimba dushaka kuca tuvuga mu izina ryiwe. Iyo tubona bene data bubaha Imana hariya ingene baba bavuga bisi yose bagafatira kuri Paulo, ariko Paulo ntiyifatira ko ubwiwe canke ngo afatire kuri Gamariyeri. Aho hari ibuye yanditse ko ikintu ngo Imana itazwi. Hanyuma aravuga mu Byakozwe 17:23 ngo iyo musenga mutazi, iyo niyo ngira ndababwire. Ibintu bifatika by'ukuri by'Imana byinjiye mu butumwa, aho umwami yaba yamwihishurira. Mbega ni bangahe uyu munsi bafatira kuri Paulo, bagafatira kuri Petero, ariko bakaba bafise ubutumwa butandukanye byuzuye n'ubwa Paulo n'ubwa Petero. Nimba rero dushaka kuvuga mu ncamake, ni bangahe bafatira kuri Kristo? Ndabivuze hano uyu munsi si kubera ububisha, ariko ni kubera yuko birahagije, birababaje, kandi mugabo birahari koko. Antikristo uyo iyo ibyo bintu byinjiye mu mvugo yabyo, nawe afise Kristo ku muntu, kandi ibyo rero ntibikwiye kudutangaza. Nico gituma dukwiye misi yose kugenzura impemu kugira ngo tumenye nimba ari iz'Imana izo mwemu. Mbega ni kangahe dufata ibintu minenegwe tukabisoma tutanabigabye ko, tutanabona neza ibiriko biravugwa, tudashobora no kwinjiramwo cyane ngo turabe ikibazo cyarico. Hano muri iki gice nyene havugwa ku murongo w'icumi mu Byakozwe n'Intumwa 17 ku murongo wa 10, nuko bene data baca banyuruza Paulo na Sila mw'ijoro, baja i Beroya, maze bashitseyo binjira mu isinagogi y'Abayuda. Umurongo wa 11, ariko abobo bari mico myiza kuruta ab'i Tesalonike, kuko bakiriye ijambo ry'Imana n'umutima ukunze, basesa mu byanditswe uko bukeye ngo bamenye yuko ibyo ari byo kuri. Iyi ni mico y'abizera byo kuri. Murazi si ni kububisha, kandi yuko ndabivuze n'ubu naho urashobora kwiha izina ry'Abiberoya. Ibyo birabaho i Hetshausen, birabaho hariya mu ishuri rya Bibiliya. Twagiyeyo turi bene data, bamwe bari bicaye hano bari kumwe natwe, hanyuma hariya dushegira intahe y'ibyo Imana ikora muri kino gihe. Hanyuma izina rimwe iryo biha, iryo bishirako, ntaco rimaze. Ni muri ico kibanza nyene aho muri iryo shuri ryitwa ngo ni rya Bibiliya, twararabukije hariya mu gikorwa c'Imana. Hanyuma twerekana ifoto y'igico n'inkingi y'umuriro. Hanyuma umwe muri bo yari umwigisha mukuru, atera iyo foto hasi, aravuga ngo ivyo nta kintu kimwe bimbwiye. Rero urashobora kwitwara amazina harimo n'aya Biberoya, hanyuma
ukibaza ko barondera mu byanditswe. Ubwa mbere hakwiye guca bugufi, ubwa kabiri hakaba ukubaha Imana, hakaba gutinya Imana, hakaba gutinya ijambo ryayo, hakaba no gutinya ukubaha ibyikora, kuko muri uwo mwanya niho tuba tugifise ibyo dukorana n'abantu, ariko tuba dukorana n'umwami uwatwishuriye. Kandi uw'Imana ntazogenda kurondera mu buryo bwiwe ngo asesangure mu buryo bwiwe kugira ngo aronke ibyemeza ibyiyumviro byiwe bwite, ariko asesa mu byanditswe ashaka kurondera kumenya nimba ibintu bimeze uko nyene ariko bimeze ari by'ukuri. Murabizi igihe Sawuli yahura n'umwami akabona umuco, yarabadije ngo mwami urinde, yarabizi neza yuko cari ikintu c'indega kamere. Hanyuma umuntu atabyizera by'ukuri, ariko murabizi mu isezerano rya kera umwami yaraseruka mu byakozwe, yaraseruka mu gico, mu nkingi y'igico, hanyuma mu nkingi y'umuriro mu ijoro, kugira ngo aje imbere ubwoko bw'Abisirayeli. Uwo mwami nyene yiyeretse Sawuli mu nzira ija i Damasiko. Ndababwira hano igihe nari i Damasiko, hanyuma nkafata ikibanza mu modokari, iyo Churchill nawe yinjiyemwo mu 49, Churchill ni muri iyo modoka nyene niho yazungurukiyemwo mu 1949, hama ntwagwa i Damasiko, ntwagwa muri Syria naho. Ariko navyumviye ko kuri jewe ubwanje abantu bihutira kubereka bakavuga ngo ni hano niho Pawulo cyangwa Sawuli yahuye n'umwami. Hanyuma birakwiye kuvugwa n'umutima nyine ubukozwe ko Mwene Data ikibanza cyangwa ahantu byabereye by'ukuri si cyo kintu nyamukuru. Nohitamwo ko tuba tugize uguhura nk'uko uyu munsi n'umwami. Hanyuma kiriya gihe kera ku musozi Iyaresi, Pawulo yari afise ubutumwa, yari yahuye n'umwami. Abantu baramubwiye ngo zanye ibintu by'imvamahanga, ariko kuri bo nibo gusa byari bishasha, ariko mu nyuma benshi babaye abizera. Rero si icibutso gusa, si gusa izina. Murabizi turashobora kugenda tukagera kure. Hariho umugwi munini w'abavugabutumwa bwuzuye bitwa ngo ni ishengero ry'i Philadelphia. Hanyuma iyo tugiye mu manama nk'uko nabikoze, ubona ko ibisabwa ibyo bigira bitandukanye kure cyane niba bihari byo kuri. Ariko ntituri hano rero uyu munsi kugira ngo dutangure guca urubanza ku bintu nk'ibyo. Turi hano kugira ngo twibaze ubwacu, mbega tuhagaze he ku biraba Imana, imbere y'Imana? Mbega tumeze gute? Turi mu yemero, turi mu buhe mbega ni muhe burebure Imana iba yarageze ku ntumbero yayo mu nzira twaciyemwo? Mbega ni mu buhe burebure twagezemwo turondera dusesangura mu byanditswe? Atari kugira ngo turonke ivyemeza by'ivyumviro byacu, by'inyigisho yacu, by'ibyo twigisha byacu bwacu, cyangwa ngo ibyo tubona uko tubona ibintu byacu, ariko aho twageze twigishwa n'Imana. Benshi barasoma Bibiliya boshobora no kwigisha ahubwo Imana, igihe bakaba bazi badakekenya ku bintu byabo nyine bavyumye ko mu gihe atakintu kimwe muri ibyo ari icukuri. Oya, turashaka gusaba Imana atari ngo tuyihinduze icyumviro, ariko ishobore kudushira aho twemeranya nayo, tukemeranya n'ijambo ryayo. Murazi abantu benshi barasenga kugira ngo Imana ikore kino kintu, ikore na kiriya kintu, bakayandikira ibyo gukora sans même être en mesure que Dieu puisse leur confier quelque chose. Badashoboye no kuba Imana yo bizigiza ikintu. Shaka kuvuga yuko Imana irondera abantu mw'iminsi bagejejwe bishoboka mu mitima yabo imbere muri bo, kugira ngo bimenyekane ko Imana yoshobora kubizigiza ikabaha ikintu runaka. Mbega Mwene Data Ewald avuga iki? Avuga ngo umwami biramugora kubona umuntu, hanyuma iyo yamwironkeye
nawe uwo muntu ngo ntateba kugira ubwibone hanyuma akagurisha impano yiwe mu madini kugira ngo ajyane inzira nabo. Imana yo irondera abantu bagendera mu nzira zayo, abantu abo ishobora guha ikintu runaka gusa ku iherezo tuzorondera mu by'ukuri, tuzorondera mu byanditswe byera, tuzosesangura ibyanditswe byera, kandi uko tuzobisanga tubisanze gusa byemezwa mu byanditswe tuzobyizera, ariko ibintu bitanditse muri Bibiliya mu buryo bugaragara ntituzigera tubyizera, nta na rimwe ntituzigera tubyizera. Nubwo marayika yomanuka avuye mu ijuru akaca avuga ikintu ntitwocizera kiretse Imana yaramaze kukivuga mu ijambo ryayo. Vuba tugiye kugenda muri Yohana 17, ariko nawe nshaka gushimika ku kintu cyo mu byakozwe 12 kubiraba inzira z'Imana. Hano habaye uguhama, hanyuma Yakobo aricwa. Murashobora kumbure kubisoma mwereye ku murongo wa mbere mu byakozwe n'intumwa 12 umurongo wa mbere. Maze nko muri ico gihe umwami Herodi ata amaboko bamwe bo mu ishengero ngo bagire nabi mu ibohero. yarabafashe kugira ngo abacishe ku burake bwiwe. Yicisha umurongo wa 2, yica Yakobo mwene nyina wa Yohana, maze abonye ko bihimbaye abayuda ariyongeza afata na Petero. Hari mu minsi y'imitsima itambiwe. Gushika hano ndabizi yuko muzi iyi nkuru, ariko iki nkora ko hano ni iki cyumviro gikurikira. Iyo Mana nyene yarabye ibona Yakobo yicishwa inkota. Iyo Mana nyene yiyeretse Petero mu ibohero nk'umuco wakaka cyane. Niyo Mana nyene yamusoyeyo, hanyuma iramurika abandanya kubaho. Uko abantu babona ibintu woshobora kwibaza ati none Imana ntiyari gushobora kubuza urupfu rwa Yakobo? Ariko mbega turi bande twebwe abantu kugira ngo tubaze ibibazo tutazigira mu buryo na bumwe turongera inyishu? Iko Imana irongora ibintu birenga uko twiyumvira. Yakobo, gutahura kwacu, Yakobo umuntu aca ubwenge, intumwa, umwene wabo wa Yohana, umuntu w'Imana, umwami araraba araba ukuntu bamwica. Petero nawe aterwa mu ibohero, ategereza guseruka imbere y'abacamanza, ariko imbere y'uko ivyo bishika umareka w'umwami agaseruka hanyuma akamusohora. Igikorwa ciwe nticyari bwahere, ubukozi bwiwe ntibwari bwasohoze mu buryo bwuzuye. Umwami Imana irazi igihe igikorwa cyacu kiba kirangiye, igihe tuba twakoze ibyo aba yatugeneye gukora. Aho rero niho dushobora kuja kuri we. Mu buhe buryo? Mu nkota, canke kushoka, canke kuguhamwa, canke ibindi, canke ukwicwa n'Imana. Ivyo naco bivuze. Ikinyamukuru nuko turamenya Imana ko yigenga mu bikorwa byayo byose, mu nzira zayo zose hamwe natwe. Nta na rimwe dukwiye kuvuga na rimwe ngo mwami ngo kubera iki ngo waretse ibi bikaba ubu rero, ngo canke ngo kubera iki ngo kuri kwakozuko. Oya, kugomba kwayo kuguma guhoraho kandi kuguma kugororotse. Mu butumwa bwiza bwa Yohana 17 umwami wacu yashimitse mu buryo budasanzwe kuri iri jambo. Nta gice coba gihari cogereranywa n'iki kubiraba ingene hashimikwa ko ku ijambo iryo umwami yahishuriye abiwe. Murabizi gushika mu gice cya 13 dufise
dufise ingaburo, dufise ukozanya ibirenge. Hanyuma umwami akavuga ngo hari umwe azongurisha, hanyuma akaza igice kibandanya ca 18 kijana na Getsemane gushika igorgota, ariko ni igice ca 14, 15, 16 na 17 nivyo bifise ico bimaze gikomeye guhera kuri 14 17. Rero hano ku murongo wa 11 mu gice ca 17 dore ku murongo wa 11, et moi je ne suis plus dans le monde, sinkiri mw'isi, ils sont encore dans le monde, ariko bo bari mw'isi, nanje ndaje kuri wewe. Data wera, ubazigamire mu izina ryawe wampaye, ngo babe umwe nk'uko natwe turi. Umurongo wa 12, nkiri kumwe nabo nabazigamiye mu izina ryawe wampaye, kandi nta n'umwe muri bo yapfuye rubi atari wa mwana wo gupfa rubi, kugira ngo ivyanditswe bishike. Umurongo wa 13, ariko none ndaje kuri wewe, kandi ibi mbivuga ndi mw'isi, kugira ngo bagire umunezero wanje wuzure muri bo. Ubu rero umurongo wa 14 ngo nabahaye ijambo ryawe, kandi ab'isi barabanka, kuko atari ab'isi nk'uko nanje ntari uw'isi. Umurongo wa 15, singusaba ngo bakure mw'isi, ariko ngo barinde wa mubi. Umurongo wa 16, sabisi nk'uko nanje ntari uw'isi, ubeze mu kuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Umurongo wa 18, nk'uko wantumye mw'isi, niko nanje nabatumye mw'isi. Umurongo wa 19, kandi nanje niyeza ku bwabo, kugira ngo nabo babe bejejwe mu kuri. Nabare iby'iri jambo rivuga hano ngo nabahishuriye ijambo ryawe, nabamenyesheje izina ryawe. Ibi bifise ico bimaze gikomeye. Ibi bintu bibiri, umwami atumenyesheje izina ry'Imana, hanyuma akaduhishura ijambo ryayo, tuba dufashijwe. Ariko iyo kimwe tutagihawe n'ikindi tugihabwe, mbega habike? N'abantu bangahe bavuga izina ry'umwami ariko batararishurirwa? Iyo handitswe hano ngo nabahishuriye, hategerezwa kuba ari uguhishurirwa, kandi nimba ridahishuwe rero ntacyo tuzi. Nico gituma umwami wacu yarashimye muri icyo gihe, aravuga ngo Data, ndagushimira yuko wanyegeje ibintu abanyabwenge n'abahanga, ariko ngo ukabihishurira abana bato. Ubazigamire mu izina ryawe wampaye. Umurongo wa 11, mbega iryo zina ni irihe? Ubu rero mbajije uyu munsi, mu gihe handitse hano ngo bahishuriye izina ryawe, mbega ni irihe zina yahishuye? Hari izina rimwe gusa, iryo rifatanye n'agakiza kacu, rifatanye n'ubuhigwe bwacu, amahigwe yacu, ni izina rya Yesu. Kandi niryo zina, iryo niryo yahishuye, iryo wampaye. Uzokwitwa izina ryiwe Yesu, kuko azokeza ubwoko bwiwe, abantu biwe, ibyaha byabo. Matayo 1:21. Hanyuma hakavugwa imvugo y'ububasha hano ku murongo wa 14 ngo nabahaye ijambo ryawe. Ntibijanye gusa n'inyuguti, izo
umuntu wese ashobora kuzungurukamwo akasobanura uko abyigombeye, ariko muri iryo jambo ukugomba kw'Imana kwaragaragaye. si urwandiko rupfuye sigo dushigwamwo, ariko mu ntahe yuzuye y'ibyanditswe byera mu kugomba kw'Imana niho twashizwe biciye ku ijambo ry'Imana. nabahaye ijambo ryawe. abigishwa nyabo ba Yesu, abakurikira umwami, nabo izina ry'Imana n'ijambo ryayo babiheshuriwe. iyo ibyo bintu bibiri bibuze aho rero mu bwina tuba tubuze icya mbere n'icya nyuma, kumbure tuba tubuze n'ibiba biri hagati y'ibyo, kuko aho niho ibintu byose bitangurira, niho byose biherera. umurongo wa nyuma nawo ucuvuga muri umurongo wa 26 ngo nabamenyesheje izina ryawe kandi nzoribamenyesha ngo urukundo wankunze rube muri bo nanje mbe muri bo. aho rero niho hari ikinyegezwa ibanga ryose iyo twawe kumenya kubwo bontu, kuko nk'emu w'Imana arongorera mu kuri kose. ntituvuga ururimi rwacu, ariko tuvuga imvugo y'Imana. ntidufise ubumenyi bwacu bwite, ariko dufise ubumenyi bw'Imana. ntidufise ijambo ryacu bwite, ariko dufise ijambo ry'Imana. nimbare ariko bimeze, umwami azokwishingira intahe kandi bizogaragara yuko nimba twoba turi abasesangura ibyanditswe atari n'amarori, ariko tubona neza. abantu kenshi barabira mu marori y'ikoraniro iyo bw'ishengero, hanyuma kuko tubizi twese hariho hari ibintu bashaka ku ndogobwa kugira ngo ntibazitera ubwoba, hanyuma abantu rero bakaca baraba mu buryo bwabo bwo kuraba bakabona ibyo babona. Imana ishobora gukoresha abantu nk'uko umuntu ashaka kuza ku Mana ntakeneye kuza azananye ubumenyi bwinshi n'inyigisho nyinshi. nta kintu kimwe aba akeneye kumenya, nta kintu kimwe aba akeneye kuba afise. Imana iba yamaze gutegura ku bwacu ibintu byose tuba dukeneye, rero dushobora kuza kuri yo tukayakira, tukabyakira imbere y'uko Mwene Data Rusi asubirana ikimuri. ngiki icyumviro gikugwa muri Yobu 22. hano habwiwe Yobu umurongo wa 21 ngo ube inshuti y'Imana ugirane amahoro nayo, enda rero niwiyuzuze nayo ubone kuba amahoro, uko niko uzobona amahirwe. ni gute mbega dushobora kuba mu bucuti n'Imana? ni gute twoyegera? ni gute mbega twogirana amahoro nayo? ubwa mbere dutegerezwa kuba twagize amahoro n'Imana biciye kuri Yesu Kristo umwami wacu. amahoro n'Imana ni abari amahoro ari mu bwina bw'ubugingo bwacu. umwami wacu yaravuze ngo ndabahaye amahoro yanje. umurongo wa 21 hano muri Yobu 22 ngo enda rero wiyuzuze nayo ubone kuba amahoro, uko niko uzobona amahirwe. Imana idibiduye kubwo bontu. Aburahamu yiswe umukunzi w'Imana. Yakobo Imana yagiranye ubucuti nayo, yari umukunzi w'Imana, yakurikiye umwami, yamukoreye mu kumvira, hanyuma Imana nayo imucira inzira. umurongo wa 21 ngo uko niko uzobona amahirwe, ngo niko Imana ibiduhe ibyo kubwo bontu. umurongo wa 22 aravugwa ngo ndakwinginze wemere kwigishwa n'ibiva mu kanwa kayo, amajambo yayo uyabike mu mitima wawe. mbega aha osindunduro y'ubutumwa bwose kwemera amajambo yo mu kanwa kayo, atari amajambo aba
avuye mu kanwa k'umuntu, ariko amajambo aba asohotse ava mu kanwa k'Imana. Umuntu ntabaho abeshwaho n'umutima gusa, ariko abeshwaho na buri jambo ryose risohoka riva mu kanwa kayo. Mwemere amajambo avuye mu kanwa kayo, hanyuma ngo uyazigamire mu mutima wawe, ngo uyabesheho umutima wawe, ngo abe uyabike mu mutima wawe. Aho amajambo y'Imana ashobora kuba muri twebwe, umwami nawe ashobora kuba muri twebwe, kuko ntashobora gutandukanywa n'ijambo ryewe. Hanyuma turasoma ku murongo wa 23 ngo niwagaruka kwishobora byose ugashira ukugabitanya kure y'urugo rwawe, uzokomezwa. Imana izoha abo bose, izoha abantu bose baje kuri yo. Uguhindukira kwacu tugaruka ku mwami si uguhindukira ikoraniro canke ubumenyi canke inyigisho canke idini. Ugugaruka kwacu ku Mana ni kugaruka ku Mana. Igihe Mwene Data Branham yavuga kiriya gihe, aravuga ngo ndatinya yuko abantu baza gusabagira mu ikoraniro ntibashika kuri Kristo. Mbega ni kangahe ibyo bintu byari by'ukuri? Ahantu hose abantu baba abizera muri buno buryo canke ubundi, aba Baptiste, uburyo bwa Baptiste, aba Methodiste, aba Pentecoste, hariho uburyo amajana bwo kwizera, ariko Imana ifise uburyo bumwe gusa, mu buryo bw'Imana, nk'uko byanditswe ngo muri abo mu bwoko bw'Imana. Kandi nimba twabaye abo mu bwoko bw'Imana canke nimba dushaka kuba abo mu bwoko bw'Imana, nk'uko biri mu byakozwe n'intumwa 10:28, dutegerezwa kuba twageze guhindukira kw'Imana nyako, atari ibintu bya kidini, atari ibintu byo kwigarukako, ariko kubw'ubuntu bw'Imana tukagira mu by'ukuri uguhindukirira Imana. Aho rero niho izina ryayo turishurirwa, niyo jambo ryayo turishurirwa, iyo tuyihindukiriye n'imitima yacu yose. Mu guhindukira bimeze nk'uko Imana ibigomba, atari nk'uko ishengero ribitahura, ariko nk'uko Imana ibyumva. Ubu rero hacaza umurongo wa 24, Yobu 22:24. Job 22, verset 24. Oui, jette le minerai d'or. Rekurira itunga ryawe mu mukungugu, n'izahabu yavuye muri Ofiru uyirekuriye mu mabuye yo mu migezi, maze ishobora byose izokubera itunga n'ifeza y'igiciro kinini. Sibyo hano kwese, nimba dufise ingizahabu ngo tubiterere ahantu, ngo kugira Imana itubere izahabu, ishobora byose ishaka kutubera byose muri byose. Turabyumva kenshi muri Branham aravuga iyo nkuru mu gihe cy'ubwa mbere muri Amerika. Abashakashatsi barondera izahabu, barondera hano hose, nkuko biri muri Afurika y'Epfo no muri Afurika yo mu burengerazuba. Mwobyizera mutobyizera, bayironse ari nyinshi, ariko ico gihe cararenganye. Ibyo ari byo byose, abo barondera izahabu bazisanga, barazironka. Hakaba hari umufuko wuzuye zo, hakaba n'imbwa icunga, hanyuma iyo mbwa irakuga inshuro nyinshi. Hanyuma uwo mutunzi yari yaronse iyo zahabu, aribwa ati ziba, ngo numa. Hanyuma hariho rero n'inkonzi nziza. Uwo mugabo yashaka kwiryamira, ariko ntiyatahuye yuko iyo mbwa yarashavuye, yari ku basuma n'abambuzi. Hanyuma arayibwira ati ubu ni ryanyuma ukuga. Hanyuma humva gukambikana urwamo, iyo mbwa irapfa. Hanyuma iminota yakurikiye mu nyuma, uwo mugabo yari yishe iyo mbwa yiwe, yari mucungira, yari yapfuye nawe. Hanyuma abo basuma nabo baraza bitwarira izo zahabu. Hanyuma uwo mugabo yari yibwiwe imbere bwe ati ziba, ejo nzoja mu gisagara n'izahabu, nzoba ndi umuntu w'umutunzi. Ntiyari umuntu w'umutunzi, ahubwo yari umuntu w'umugorwa. Umugorwa yapfuye,
Il a tué yishe l'appel au réveil. Il a yishe umuhamagaro wamuhamagara gukanguka, yishe icyo ariko kiramugabisha, hanyuma urupfu rwe nyago rurakurikira. Bakundwa, Imana iraduhamagara, Imana iratugabisha, Imana irashaka kudukangura, ishaka kutuvugisha hano. Ishaka kutwibutsa yuko dukwiye kubona ishobora byose nk'izahabu yacu n'ibyagizwe byayo nk'ifeza yacu. Rero tugafata ibyagizwe byayo nkaho yuba ari feza yacu. Mu rupapuro rwacu rutangura ngo ibyo ubona yuko ubone yuko bikayangana ibyagizwe byayo. Izahabu irakayangana gusumba ifeza, byose biba ari byiza kuri twebwe iyo bifatiye ku Mana. Hanyuma ku murongo wa 26 haravuga ngo niho uzonezererwa ishobora byose ukunamurira amaso yawe ku Mana. Imana ishobore kubyura muri twebwe ibyizigiro nk'ibi muri yo. Ni byiza misi yose kwizigira umuntu. Iyo wahebwe n'umuntu kabiri cyangwa gatatu, hanyuma abantu ntibagumye ijambo ryabo, birangira udashobora kumenya aho ushobora guhagarara. Rero biba bigoye by'ukuri kugira icyizere, ariko dushobora kugirira icyizere Imana. Dushobora kuba tuzi neza yuko ishobora byose izogumya ijambo ryayo buri gihe ikintu cyose coshika, icoshika cyose. Umurongo wa 26 ngo niho uzorezererwa, mu gifaransa ngo uzokwishimikiza ishobora byose, uzunamurira amaso yawe ku Mana ngo uyifitiye icyizere. Ibyo bishobotse gusa tukabihabwa guhera uyu munsi tukabihabwa kwino saha, tugashobora kwishimikiza n'imitima yacu yose kwishobora byose, hanyuma tukaramura amaso yacu tukaraba Imana yacu tuyifitiye icyizere. Ku murongo wa 27 uzoyisaba nayo izokumva, kandi uzoshitsa amasezerano yawe. Ngo niwayitakambira nayo izokumva, kandi uzoshitsa amasezerano yawe. Uzoshitsa amasezerano yawe. Murazi turashobora guha amasezerano menshi Imana, hanyuma ntidushobore no gukora ikintu icyo ari cyo cyose kiretse Imana iduhaye ubuntu n'inkomezi zo kubikora. N'abantu bangahe bega bagiranye amasezerano n'Imana hanyuma ntibayagumye. Ariko haravugwa hano ngo izokumva. Imana itwumvise igahindukira inyonga zayo mu buntu kuri twebwe. Rero turashobora kushitsa amasezerano yacu kuri yo, kuko iduha inkomezi, ukugomba n'umutima ukunze mu mutima, kugira ngo ibyo twayisezeranije tubikora. Ibyo rero biragenda bigashika ku murongo wa 28 ngo iyo ugize ico ugabira ngo niwakora ikintu runaka kizokubera uko wagomba, kandi umuco uzomurika mu nzira zawe. Ibi nibyo twifuza, ibi nibyo twifuza twese n'imitima yacu yose, ko Imana yo twumva ikatwishura, tukashobora kuramura amaso yacu mu kwizigira kose kuri yo, tukayizigira. Hanyuma amasengesho yacu ntabe atakarira mwitazanure, ariko agende ashike ku ntebe y'ubuntu, hanyuma Imana yumve iyishure. Umurongo wa 27 ngo uzoyisaba nayo izokumva, kandi uzoshitsa amasezerano yawe. Umurongo wa 28 iyo ugize ico ugabira kizokubera uko wagomba, kandi umuco uzomurika mu nzira zawe. Umurongo wa 29 nibagutsinda hasi uzovuga uti hari ikimbyutsa, kandi wicisha bugufi Imana izomukiza. Twese twasomye, ngomba kubisoma kandi ku murongo wa 29 ngo nibagutsinda hasi. Rimwe bisa nkaho menga abizera, nkaho menga bibaza ko umuntu ari umwana w'Imana, inzira iba isa neza cyane, iba misi yose isa neza cyane iduga hejuru.
ngo inzira yiwe iminsi igenda iduga. Hano turashobora gusoma ngo nibagutsinda hasi uzovuga uti ngo uzosemerera hejuru mu Gifaransa, mu Kirundi ngo uti hari ikimbyutsa. Turazi yuko inzira y'Imana iraduga, ariko bishitse yuko imanuka, aho rero umwanya rundaka birakwiye yuko ushiramwo amafire, hanyuma ugatangura kuvuga ngo oya ibyo sivyo twagenewe, ariko ibyo nuko biduga. Hanyuma iyo inzira y'Imana rero tuyimurikiwe, hanyuma akashunguruko kaba kamanuka cyane, turasemerera umurongo wa 90 tugana hejuru, dusemerera tugana hejuru uti hari kimbyutsa, kandi wicisha bugufi ngo ukubititse Imana iramukiza, imufasha guhaguruka. Muri rusange uko niko bimeze iyo umwe kimwe kiraza ikindi kikaza, hanyuma ibintu bikagenda uko, hanyuma kwerezo n'amafina y'agacika, ariko hamwe n'Imana hazokwama hariho ugusubira kuduga. Nta kundi kurutuzi Imana tugerewe ibyo, nubwo ibintu ducamwo bidusunika, hanyuma rimwe rimwe tugategereza kuba turi hasi cyane. Imana iri kumwe natwe, tuzosemerera, tuzoduza ijwi ryo gutakamba kwacu ku Mana yacu, ama tuvuge tuti turizamure hejuru, hanyuma Imana izofasha uwakubititse ubabaye guhaguruka. Imana ifasha ubabaye ngo asura haguruke. Umurongo wa 30, mbere izorokora nuri kw'igicumuro, nukuri uzorokogwa no gutungana kw'amaboko yawe. Mbere ngo n'uw'igicumuro izomureka arokoke. Ku Mana hari ikigongwe, ku Mana hari ubuntu kugira ngo tuyitinye. Hahigwa abo bose, kandi hahigwa abayihisemwo kuko nabo bahiswemwo nayo. Hahigwa abantu babona ko igihe ibintu bitagenda nk'uko byategerezwa kugenda, hari gutaka kuva ku mutima kuduga ku Mana, tukarabura amaso yacu ku Mana mu kwizigira, tukavuga tugana hejuru dufashijwe n'Imana. Hanyuma Mwami azoza ubwiwe atabare uwakubititse, azohumuriza abababaye, azigaragaza ko ari uwizigirwa imbere yabo bose barondera ubuhungiro kuri yo, kandi bakabubona kuri yo. Umwami Imana ashobora guhezagira aya majambo yose muri twebwe, amajambo yose ayo twabwiwe, kugira ngo agume mu mitima yacu, tuyashire mu bikorwa, dushobore kuyakora. Ibyizigiro bishasha mu Mana yacu bidugiye bice kuri jambo ryayo no kuri kumwe mu wayo, biciye kuri iri jambo twihweje mu ncamake. Umwami aduhezagire twese, amen.